mugomba kuba muri abantu mufitaniye ubucuti n'Imana, mugomba kuba muri abantu mufise ubuzima bwanyu bwo gusenga muhira, mugomba kuba muri abantu mufise imyanya yanyu n'Imana mudakoraniye muri life center, mugomba kuba muri abantu mufitaniye ubucuti n'Imana, apana gusa abantu bubahiriza amategeko y'Imana. Hariho abantu Satani abesha kuko mwavuye mu kabare mukava mu magafe mukava mu busambanyi mukava mu madega, ugaca wumva yuko atakindi kinini yagikeneye kongerwako. Ariko nyanda kubwiye ngo turakeneye ubucuti, turakeneye iyi relation, turakeneye iyi adoration, turakeneye ukuguhimbaza, turakeneye ubucuti n'Imana. Nkuko dukeneye oxygene, nkuko cerveau yanje ikeneye oxygene, nkuko kugira ngo circulation y'amaraso igende neza nkeneye impwemu, nkeneye oxygene, nkuko nkeneye gufungura uno munsi saa 6, nkuko nkeneye gufungura ejo kugira ngo mbeho, niko na wewe ukeneye ukubaho kw'Imana. N'ikintu Imana yabonye ko tudashobora kubaho tutagifise en abondance. Ntidushobora kumererwa neza tudafitaniye ubucuti n'Imana. So ntimugakurikira Imana kugira ngo muzoje mu ijuru, ntimugaha agaciro ivy'Imana kugira ngo ngo Imana izoprotege ivyanyu. Si sécurité, si ijuru ridutera kurondera Imana, ariko turondera Imana tukaja mu busabane nayo, kuko Imana turayikeneye, yaturemye kugira ngo tubane nayo, yaturemye kugira ngo tugiranire imigenderanire nayo. Ndakeneye imigenderanire n'Imana mu buzima bwanje uko udashobora kuvyibaza. Ndakeneye Imana.